Mbahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizeye ko muri amahoro kandi mumeze neza. Uyu munsi nashatse ngira ndabasigurire icicano yigisha cane canke ico iyi channel ishimikirako cane. Cyane turashimikira ku bintu bijanye no mu rugo, ibintu bijanye no mu ngo, ibintu biba mu ngo buri munsi, ibintu cyane mu rugo harahurikiyemo cane canke mu buzima bwa misi yose mu rugo harahurikiyemo cane urukundo. Mu rugo bisaba yuko habaho urukundo, mu rugo bisaba yuko hazamwo umuryango, mu rugo bisaba yuko hazamwo ubutunzi, mu rugo bisaba yuko hazamwo amabanga mpuzabitsina, mu rugo bisaba yuko hazamwo indero y'abana. Cane n'ivyo iyi channel yigisha, impanuro zijanye n'uburyo umuntu yokwitwara mu rugo, mu bijanye n'urukundo, uburyo yokunda umugabo wiwe, impanuro zijanye n'ubutunzi, uburyo yobungabunga ubutunzi bwiwe, impanuro zijanye n'amabanga mpuzabitsina, amabanga yo mu rugo, kandi tubivuze mu mvugo zivunaguye zidazitaza abantu, kuko abantu benshi narimaze imisi nigisha cane nshimikiye ku mabanga mpuzabitsina, nkabona yuko menga abantu ntibavyishimiye, babona yuko menga ni ibintu by'uruteza soni, ariko siko biri. Cane ivyo byose byubakiye mu rugo, mu kintu cyo mu rugo. Kandi iyi channel yongera ikigisha cane ku bintu bijanye n'indero, indero ko kwifata, ku ndero, uburyo indero y'abana mu rugo, indero y'abana mwavyaye, uburyo bokwitwara. Iyi channel cane nico yigisha. Urugo ni umushinge w'ubuzima bwose, cane urugo ni umushinge w'ubuzima bwose kw'isi no mw'ijuru. Urugo ni umushinge mw'iterambere, urugo ni umushinge cane ngaha kw'isi, kuko ubuzima bwose bushimikiye mu rugo. Ingo zitameze neza biragira ingaruka. Iyo mu rugo hatameze neza biragira ingaruka ku gihugu, bikagira n'ingaruka no kwishengero, bikagira n'ingaruka no kwitegurira ivy'ubwami bw'Imana. Ikibabaje rero benshi bivanye n'imico n'imigenzo y'abarundi, ikibabaje cane imico n'imigenzo y'abarundi ntibivugwa. Ivyo byose ndiko ndavuga canke ivyo byose ndiko ndashaka gukoresha kw'icano yanje ntibivugwa, kandi bikarangira bigize ingaruka nyinshi. Rero niyo mpamvu nashimye kugurura iyi channel kugira tuze turagira hamwe ku mpanuro zigenda zitandukanye, cane nk'impanuro z'urukundo, uburyo mwokundana mu rugo, uburyo mwokubahana mu rugo, umugabo akubaha umugore wiwe, umugabo agakunda umugore wiwe, umugore nawe akubaha umugabo wiwe. Ivyo byose ni impanuro tuzogenda turabira hamwe, uburyo mwobana mwubahana mukundana, kandi urukundo rw'ubu rwaratitutse. Niyo mpamvu amacano menshi ariko aragaruka yigisha ku bintu bijanye n'urukundo. Kera nta bintu by'abahabara, nta bintu byo kuja hanze, nta bintu byari bihari nk'ibyo, ariko ubu ngubu uko amaterambere agenda agumagwira, hazi ibi imico igenda itituka, ukaca usanga urukundo ruragize gute, ruragabanutse mu bantu. Niyo mpamvu rero amacano menshi canke ku ma TV menshi bariko barigisha cane uburyo urukundo rumera, canke uburyo urukundo rwoza mu bantu. Ikigira kabiri naco umuryango mu mpanuro tuzoza turatanga. Hari ukuntu imiryango ubu ngubu isigaye yitwara, ugasanga umupapa arazanye bashikiwe, arazanye ba mama wiwe, arazanye biki, umudamu akazana bene wabo, akazana n'igisekuruza cose akizana. Ibi byose biragira ingaruka mu rugo, ugasanga urugo ntiriko rurubakikwa neza. Rero izi zose n'impanuro tuzoza turarabira hamwe kw'iyi channel.
kuko iyo umaze gukwega umuryango wa hariya na hariya hariho ni ingaruka zica zigenda ziza, kuko uyaca avuga ngo wewe ufasha cyane abiwanyu, ubundi nange ufasha cyane abiwacu. Ibyo byose tuza turabirabira hamwe kuri iyi cano. Ikigira gatatu naho ku butunzi. Ubutunzi nabyo nyene n'ibintu usanga biriko birasenya urugo. Niyo mpamvu ushatse kubidetaya kugira ngo ntimubone yuko iyi cano yanje yoba ari y'urukozasoni cyane canke ibiki. Ibi byose ni ibintu bigenda byubakira mu rugo, usanga bigenda bisambura ingo cane. Rero muravuga ati mbega kera ko ibi bintu bitari bihari, ko nta bantu baza ngo bigishe ibi n'ibi. Kera nta mupapa wasanga afise abahabara batatu hanze, ajana amafaranga y'ubutunzi bwiwe mu rugo akayajana hanze. Ibyo nta vyari bihari. Ubu rero impamvu kenshi tuguma tuvyigisha nukubera ubu ngubu iterambere ryaraje, kandi ko iterambere riza niko rigenda rititura n'imico n'akaranga k'igihugu. Ukaje usanga rero ibintu biko bigenda bidabangana. Rero ugasanga umutunzi umugabo ariko arabujana hanze, cyane cyane n'umudamu ugasanga ariko arabujana hanze, arondera baba sugar daddy. Ibyo byose ni ibintu dutegerezwa kwigira hamwe kuri iyi cano. Kandi rero nkongera nkabasaba umuntu atarakanda subscribe ayikande canke sabone, kugira ngo ibiganiro byinshi azoze arabihabwa kandi byubaka urugo kandi byubaka umuryango. Habe n'ikindi narimaze imisi nigisha ko cyane, narimaze imisi mpagaze ko cyane, ni ikintu kijanye n'amabanga mpuzabitsina. Amabanga mpuzabitsina nayo yaratumye ingo nyinshi zisambuka. Hariho abapapa nka benshi usanga nk'abapapa basanzwe bakuze, usanga bagikurikiza ya mico n'imigenzo ya kera. Hakabaho n'abandi rero nk'ubu bakiri bato, abakobwa bakiri bato barutse ubu vuba, bafise imigenzo y'ubu, bazi byose, bazi ibyo maze imisi nigisha ngo kunyonga, kuniha, kunyaza n'ibindi. Ugasanga ibyo barabizi rero akaba ari umupapa akuze yagenda hanze, kuko urumva niko iterambere rize n'ikintu imico igenda ihinduka, agasanga wa mukobwa agiye ko amukoreye ibyo byose. Wa mudamu nawe ari mu rugo ibyo ntabyazi, kuko sibyo yakuriyemo, nta nakimwazi. Ukasha usanga rero arataye wa mudamu yikuriye ari ruguru, canke wa mudamu afise mu rugo aramutaye, asimbiye kuri babandi bakiri bato ibi babizi. Ibi rero nivyo biriko bituma rero cyane cyane twigisha bino bintu ku buryo na baba mama bari ruguru canke baba mama bari mu ngo babimenye. Nibabimenya baba papa nta babagabo babo bamaze kuba babizi, ntibazofata ngo bagende hanze, kuko nabo bazoba ko barabikorerwa mu rugo. Rero niyo mpamvu iyi cano ihari kugira ibigishe uburyo nabyo bikogwa, uburyo mwobikora kugira ngo mwubake ingo zanyu. Si ukuvuga rero ngo iyi cano ngo niyo uruteza soni, ngo yaje gutitura ngo imico n'akaranga by'igihugu. Oya, burya kuzoyikurikirana azohigira ibintu byinshi kandi bizomwuzura kandi bizoteza imbere urugo rwiwe. Ikigira kandi naco kijanye n'urugo ca kumpanuro z'urugo ni indero. Indero, uburyo mwotwara abana banyu mukabigisha indero, mukabigisha imico n'akaranga by'igihugu, mukabigisha indero basho gukurana nabo bazokwigisha abana babo nibakura. Kuko indero y'ubu ni indero igoye. Indero y'ubu umwana azovuka aca hitira aca ronka telefone, cyane cyane nk'ibi by'iterambere bya telefone. Abakera bagiye kuronka amatelefone bakuze, ugasanga umuntu arose telefone, akoresheje telefone akuze. Ariko ubu abana bavukira kuronka telefone, kandi amaze kuronka telefone aca agenda muri bya bindi by'urukozasoni mu kubiraba. Rero muri ico gihe ni wakurikirana iyi cano, tuzokwigishanya uburyo dukwiye gufata abana bacu, uburyo dukwiye ibyo dukwiye kwigisha ku ndero y'abana bacu, nabo bagakura bafise indero, bagakurira cyane cyane no mu gakiza.
bagakurira mu kumenya ijambo ry'Imana bakabona yuko nibakora ibi bazoba bari kubiri n'Imana bahagira gute bakakurira ku ndero y'ijambo ry'Imana. Nitwaba rero turi kumwe kuri icano kenshi tuzohigira ibintu bigenda bitandukanye, ibintu byinshi bizokushikana no ku ntumbero y'Imana. Si ukuvuga yuko uduca ngo twigisha ngo ibintu ngo by'urukozasoni gusa ngo ibintu oya, ibyo byose n'amabanga mpuzabitsina ashingiye ku Mana. Kubimenya rero no kuvyigisha ntibivuga yuko ngo umuntu ngataye indero canke ataye imico n'akaranga by'igihugu, byose byubakiye no mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ati wa mupapa we hereza umugore wawe, umubiri wawe ni w'umugore wawe kandi umubiri w'umugabo na wenyene ni umubiri w'umugabo. Rero shiti kwimana gusa ntimukimane. Rero niyo ngombwa yuko tushobora kwigisha n'aya mabanga mpuzabitsina mugabo nanyu rukayanoganza bivanye n'imvugo uriko urakoresha. Urugo rero nababwiye ko ari umushinge w'ubuzima bwose. Urugo ni umushinge w'ubuzima uhurikiyemo bino byose turiko turabonesha amaso. Niyo mpamvu ndiko ndavuga nti reka nibaze cyane ku rugo abarigo ndabigishamo mwese mutahure ibiri mu ngo, cyane cyane nababwiye ko harimo ubutunzi, habamo umuryango, habamwo urukundo, habamwo amabanga mpuzabitsina, habamwo indero, habamo ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Niyo mpamvu rero ndabahamagarira uwo ari we wese aze kuri iyi channel azohigira byinshi, kandi mukore subscribe, mukore sabone. Nababwiye bivana telefone yawe ko hariho aho ubona usanga yanditse ko sabone, urero ufyonda haje handitse sabone, uzocuzura ronka ibiganiro bigenda bitandukanye buri munsi kuyicano. Uwo yanditse nawe subscribe nawe nyafyonda aho nyene handitse subscribe, bivana telefone yawe uburyo wayiprogramye. Hanyuma mupataje na kino kiganiro ku buryo gishikira abantu benshi bose baze bahigire inyigisho nziza. Hanyuma ufise ikibazo nawe nyene yandike muri commentaire abaze, ndashobora kumwishura umwanya wari wo wose kuko umwanya munini mba ndiko ndakurikirana ibijanye n'ivyigwa nshobora kubategurira, ndiko ndasoma ibyo nshobora kubategurira kandi bishobora gukiza ingo zanyu, urugo rwanyu rukagenda neza. Ingo zitameze neza biragira ingaruka, bikagira ingaruka ku gihugu. Irugo rwa rutameze neza ruguma rushwana, urugo rutameze neza ruguma rushihana, ku butunzi kunki ruragira ingaruka ku gihugu kandi kagira ingaruka kurushe ku nshengero, kuko umaze kuba mutameze neza mu rugo na rya jambo ry'Imana na kwa gushika ku ntego yo kuzoja mu ijuru ntuyishikako. Bisaba rero ko ingo zanyu ziba zimeze neza, hanyuma ugashika no kwihangiro ryo kubona ijuru. Ikibabaje rero kenshi bivanye n'imico rero n'imigenzo y'imigenzo y'abarundi, ibi ntibivugwa, ntibashaka ko babivuga, kandi byasaba ko tuvyigishanya ibintu bikagenda neza, urugo rukagenda neza. Niyo mpamvu rero ndabahamagarira benshi mwese mukore subscribe kugira bino biganiro bize birabashikako ku munsi kandi bizobafasha kugira ingo zanyu zitera zija imbere, mugire ubutunzi mu rugo rwanyu, mugire umunezero mu rugo rwanyu. Kandi narababwiye yuko urugo ni ijuru rito ryo ngaha kwisi. Urugo iyo rumeze neza, yo gubakitse neza, ni ijuru rito ryo ngaha kwisi. Rero ndabahamagarira mwese gukora subscribe canke sabone na commentaire na partage kugira ibi biganiro bizoze bibashikako buri munsi.